Filime yacu tuyitanguranye mu 1945 tuyitanguranye n'indege yarimo iragendera mu birere isa nkaho harimo abashoferi babiri ariko kino kirere barimo baracamwo ni kirere kidasanzwe ni kirere kibi cyane batanguye kongeza umuvuduko kugira bashobore guca muri kino kirere kibi ariko hajya bageze mu nzira hari ubunyamaswa bwatanguye kuza n'ubunyamaswa bwo mu mazi butangura kwadaka buca ku ndege hamwe indege buyikubita ikononikara bituma ibaba ry'indege ryononekara abantu bari mu ndege bahise bafata umwanzuro wo kuva mu ndege barasimbuka n'umutaka umwe yarashoboye gusimbukira ku butaka ariko yundi acagwa mu mazi acaheguta aribwa n'ikintu c'ingonda kinininya ingona nininya ihita iramira wa mugabo aguye mu mazi acasigara umugabo umwe yaguye ku butaka wa mugabo yagwa ku butaka yararavye biramutangaza cyane tugaruka muri uyu mwaka turimo 2025 uyu mugabo bamwitwa Hall akaba yari kumwe n'umwana wiwe yitwa Leni hamwe n'umusore asanzwe akundana na Leni yitwa Sheni bari mu ndege nabo bafashe urugendo ari ahantu barimo baraca ariko indege yatanguye guca ahantu hameze nabi ukuntu bahita babaha ubuntu bwo kwirinda bose kugira bashobore kwirinda tuca tumenya yuko kino kirere bagiye gucamwo ari ca kirere twareba mu 1945 indege ikoreramwo isanganya kuri ivyo rero hano abatwaza indege batanguye kuvuga ati rero mwitegure kubera tumwe turaca ahantu habi cyane bwa munyamaswa bwarongeye buraza bwonona indege itangura kubura balance abantu bose batangura kubura amahoro bamwe batangura guca mu madirisha umuyaga utangura kwinjira mu ndege abatwezi b'indege ico bakoze bahise berekeza indege mu mazi ihitirwa mu mazi ariko ikizuruzuru c'imbere cyahise kigonga umwamba amurutare ari kikindi kijya cinyuma kijamwo abakiriya nico cyasigaye naho uruzuruzuru rw'imbere wahise rugonga ruhita ruturika bamwe baca bararokoka warokotse ni wa muzehe biswe Hall hamwe na mukobwa wiwe ni hamwe n'abandi bantu bararokotse baca baja kuri kigwa kiri ngaho batangura kwitegura kugira barondeze uburyo boshobora guhamagara ku vyicaro bukuru baze kubatabara ariko basanze atamarezo ariho atakintu na kimwe ca network gisanzwe kiriho batanguye kwimvira uburyo bari buze kuva kuri ico kigwa kubera nikigwa cyonyene nikigwa bisanze ko bonyene nta yundi muntu ahaba batanguye gutembera mu ishyamba kugira bashobore kuraba yuko bashobora kuraba barabe yuko bariho uyundi muntu barabe ko nabona vumbura ubundi bushakashatsi ariko bageze imbere hari inzu babonye iyi nzu ni wa musirikare umwe twatangura na filime akoroka agakorokera kugigwa mugenzi wakaceribwa n'ingona baranakazu yari yarubatse batangura kuraba muri ako kazo baca babonamwe n'igitabo urya musirikare yanditse umusirikare mbere yari yaranditse mwavuga yuko kino kigwa kirimo ibintu by'ibikoko bitangaje cyane biboneka yuko wa musirikare yapfiriye ngaha muri kino kigwa bakimara kumenya yuko hano kuri kino kigwa hariho ibintu by'ibitangaza cyane hariho ibikoko bijyana cyane bahise baza kubutanga raporo kuri bene wabo ariko hano ku ruhande batwereka hari umuhungu ari harimo arashwana n'umukobwa kugira bapfa agacupa k'amazi batanguye kuba baragwana baba baranyukurana nyene ibingwano abantu nabo baragoyewe abantu baragoye barimo barapfa amazi kandi bona umengo bari mande y'amazi amazi yimba yo bagwaza ariko ntumbaze bakirimo baragwana ingone yaraje ihitana umwe muri bagenzi babo muri bamwe barimo baragwana ihita iramujya bose batanguye kugira ubwoba babona ibintu vyashushe babona umengo nta mutekano uriho ingone yadaka iza kubadaka kugira ishobore kubajyana bari hejuru bose batangura kurondera inzira kugira bahunge batwereka bamwe bavuye mu ishyamba bamwe bashoboye gusoma igitabo cyazizwe na musirikare baraje basanga bino abantu barirukanka bamaze kwirukanka baca baragenda nabo barakurikira hano ni hangona nayo yagumye kurikira igendira jya ubufashe mu nzira igendira rotsa yagiye irabakoramwo ikuramwo mwomwe batangura no gutana magira bamwe bakizabo abandi bakizabo hano batwereka bamwe bashitse ino batanguye kubona umengo na hantu heza aho kuba bararuhukira batangura kwishima ariko batandukanye n'abagenzi babo ariko haheza kanya baheze babona babagenzi babo nabo baje hanyuma bose bongera barahura barayambira n'abashiri nyine barahura kino kigwa bayisanze ko twumvise ari kigwa gihambaye cyane ariko n'umuzehe Hall so wa mukobwa yatangiye kuvuga atano hano twumvise umengo hari ibinyamaswa byinshi cyane kubera ivyo rero mwese mwitonde
batwereka hari akagabo kari impande y'ingona nyene yari yisinzirije. Ingona ihita ivuga ati wenda gukenyerera. Akagabo yahise ikamira ingona icitangura kwirukanka kubandi kugira nayo ishobore kubamira. Hano hari ingona zijyana ingona, hano nyimba ufise ukuguru kutirukanka wewe ubugipatanye ingona yagira jya umwe ufise ukuguru kwamugaye. Urumva wewe rero nta makuru uba ufise, icihita ikumira ama igahita ikujya. Batanguye guhunga kugira bashobore kugenda marabe yuko ubona saba n'ubufasha bave hano hantu. Bageze imbere basubiye muri kakazuka wa mugabo, baca babonamwe harimo amagerenade hamwe n'amasaso. Urivyo baca baratega barazunguruza kugira nagire igikoko kiribuze gushobora kwinjira. Batanguye kurondeza ubu network ariko nta bu network na buto yaburiho. Hano kagakobwa kwa mu Kareni kagakobwa kawa muzehe hari ibintu vyakamenetseko. Ivyo bintu vyakamenetseko umukunzi wiwe wa muhungu Sheni abaragatwenga, ariko ico batazi nuko hano hantu hariho ibitangurirwa binini ya cyane biba birimo birajojoteza ivyo bijojoteza ukuntu. Hano ku ruhande batwereka bano no mukobwa n'uyu muhungu bari bagomba kugusohoka, ariko ajya bagomba gusohoka hari ibintu baravye batera ubwo babonye ibitangurirwa binininya. Batangura kugira ubwoba bwinshi cyane. Bakimara kugira ubwoba babonye ari ibintu nyene vy'ibihatari, bavuga ati ngaho umuntu nari buze gusohoka biri buze guhava bimugira nabe. Batanguye gutora ibihere kugira bagenda babikubite, ariko bino bitangurirwa ni binini cyane sinzi yuko bitohava bibica. Aragahungu kamwe kari kasohotse hanze, igitangurirwa cyahise kikadaka gita kirakica muri uwo mwanya abandi bahita batangura guhunga kubera babonye imengo bino bitangurirwa bitanguye kwica. Igitangurirwa naco cyatanguye kubakurikira kirabataka kiragenda kirabataka kugira gishobore kubajya gishobore kugirane. Ngaho udafise amaguru azi gukora neza wosanga wariwe kubera bose bari mu mitego ya bino bitangurirwa. Igitangurirwa kikiri ngaha aragasore kaje kagitera ibuye, kakimara kugitera ibuye igitangurirwa naco cyaheze kirakara. Igitakivuga ati wewe uri muramenyera, cyahise cirukanka n'uwo musore agiteye ibuye. Abandi baba barakize bose batangura kwirukanka kubera hano hantu bamaze kwisanga na hantu hadasanzwe, ahantu haba ibintu by'ibinyamaswa by'ubwoko bwose, ibitangurirwa, ingona, ibikoko by'ubwoko bwose, ibikoko byinshi cyane. Ubu naho baretse guhigwa n'ingona, ubu barimo barahigwa n'ibitangurirwa. Wa mugabo Hole yatoye ibintu vy'inkengera atangura kuzaravuzavuza kugira vya bitangurirwa bimukurikire kubera yabona umengo birimo birakurikira abandi, ariko bimukurikiye wenyene bishobora kumwica wenyene. Yashace yitangire bagenzi biwe harimo n'umwana wiwe, atangura kwiruka ngaja muri kakazuka wa musirikare. Hari uyundi musore bahuriyemwo, uyundi musore batangura kuganirira bavugana uburyo bari buze guca hano hantu, ariko wa musore igitangurirwa cyahise kimufata gihita kiramwica kimwicira impande ya wa musore ya wa mugabo Hole, wa muzee wacu Hole. Yarababaye kimara kubona ko mugenzi we yapfuye. Ico yabonye nawe naguma mu ngaha ari buze gupfa, yahise atoroka atangura kwirukanka, hanyuma acafungura grenade acaterera muri kakazu kahita karaturikana cya gitangurirwa gihita girafa. Ahita agenda kurondeza bagenzi we ahantu boba bari bageze iruhande y'amazi, batanguye kwambuka kugira bambuke, ariko bahuye n'indi ngona. Ingona itangura kubataka, ariko haragasore kamwe kitanze kugira ngo ishobore kukajya bagenzi biwe babone gucika. Ariko wa mugabo Hole yahise azaragatabara kubera ntakini umuntu nomwe ari buze gushobora gupfa kubera bamaze gupfa ni benshi cyane, kandi bari baje ari benshi cyane. Umugabo yahise ahoberana n'umukobwa wiwe. Umukobwa yarazi yuko umuki wiwe yapfuye. Hano nagano gakobwa kagiye koga, ariko bano bantu mengo nta bwenge bafise. Ingona hizi gasanga mu mazi, jewe sino kwigira nza mu mazi kandi mbona ngumengo hano hari ibintu by'ibitangaza. Baragerageje kwikura yangona irabareka sinzi ko yabagize bahita baragenda. Hano batwereka ku ruhande barimo baragenda bahari ikintu cy'ikintu babonye. Kino kintu cyasizwe no wa musirikare cyamanutse muri ya ndege muri wa mwaka. Bahise bakuraho ibintu by'ibikoresho batangura guhamagara, none bica biracamwo baravugana, hanyuma baca leta kibabwira yuko ije kubaho ubufasha, kibabwira n'ahantu bitegerezwa yuko bari buze kugenda.
bace batangura urugendo rwo kugenda abantu bababwiye bari buze kuja kugira ariho baza kubatabarira, ariko bari mu nzira bahuye n'uruzi, bahuye n'ahantu bari buze kurinda kwambuka, n'ahantu hanini nyakadi bari bamaze kwipanga kugira bari buze kuhambuka, ariko n'ahantu hanehare ingona sinzi ko zitarimwo kubera bose batanguye kwambuka. Ubutazi koga no mukobwa atazi koga bahise bamushira ku kantu kugira bagende baramukwega ku kantu katu wa gabo holi arimwe araraba ku ruhande, yabonye ingoni imwe iraza ku muvuduko udasanzwe, irimwe iraza yirukanga, yatanguye gukwega cyane kugira ashobore kubakwega. Hana gahungu kamwe kabonye imengi ingoni iraje gahita gasubira inyuma, ariko hari uyundi mugabo yarageze katikati yangona yacigenda igenda imuhitanye, bose batanguye kubabara cyane. Hano hariho ingona nininya ingona nininya cyane, abandi baragerageje barambuka cika, ariko ijya ngona yagumye iri mu mazi ikitangura kubakurikira. Batanguye kuyirasa amasasu, wa mugabo wacu holi wa muzehe yatanguye kuyirasa agendera yijomera amasasu, ariko ino ngona ifise uruhu rukomeye, ifise urushato rukomeye. Hano muhungu yaraguye, uno mukobwa acaza kumutabara, ariko wa muhungu yahise asunura wa mukobwa kugira ingona imujye, ariko hajya ngona igomba kumujya, papa w'umukobwa yahise aza atangura kuyitera amasasu. Ingona yitera rakarivuga ati uri muranda riski, ingona ikireka kujya umukobwa ikurikira uno mugabo muzehe arimwe arayirasa. Umuzehe yakomeje kujijuma amasasu hajya kirasa, aca asanga arashina wa musore umwe yarataye wa mukobwa. Hanyuma ingona kiragenda iramuravya kwanza ikigera kwitegura kugira ishobore kumujya. Ingona ntabwo yamuhereje. Hanyuma ingona ikimara kumuhitana yahise ibandanya umukobwa, ariko umukobwa wa muze yari yenenye ama yayitendetse ko umusaza yagiye kurondeza umukobwa wiwe ahantu yangona ishobora kuba yamutwaye, ariko yisanze mu buvumo runaka. Yahise abona wa mukobwa, ariko ingona yari yamaze gusinzira. Umuze yararyohewe acatora umukobwa wiwe kugira bashobore gusohoka, ariko ingona yahise ivyuka. Ikimara kuvyuka no muze yahise avuga ati rero, yahise abwira uno muhungu ajane n'umukobwa wiwe bahunge bave ngaha kugira shigare arahangana n'ino ngona. Ariko yarafise akabunduki, ariko tukamenye ko mengo kano kabunduki nta kintu gashobora gukora kuri ino ngona. Ariko wa musore yajana n'umukobwa we yahise yongera kugaruka kugira aje gutabara. Wa musore shene yaraje asanga wa muzehe yageramiwe, ingona igombe mwatege igombe mujye. Wa muzehe yahise aronka umufasha, ahita avuga ati rero tora igerenade, hanyuma ucutangura ino nkona uyivugiriza urwamo kugira gukurikire, hanyuma ushobore kuyiripowa. Wa musore yahise akora nkuko muzamu atangura kwati atangura vuza urwamo, ayitera n'amabuye. Yangona ikirera karatira umuntu arimwe arantera amabuye ninde agenduke nyuma igiye kumwataka. Wa musore yahise arungika ibomu ihitira turika. Ingona baba bayishize hasi mu buryo nk'inubwo, ariko icyo batari bazi nuko ingona itari yapfuye. Umusaza yagiye gushimira uwo musore avuga ati sha umukobwa wanje ndabona uramubereye kweri, ndabona ukoze akazi kadasanzwe kubera ushoboye gushira ino ngona ukamfasha ino ngona tukayishira hasi. Ariko icyo batazi nuko ingona igikomeye, ingona yahise yongerera vyuka, bagendukira inyuma babona umengo ntaho barigeza. Umusaza yahise atura icuma ahita yangona iza kumumira ije kumujya, ariko yahise aronko umwanya arayibaga, hanyuma ingona icika intege nkuko irapfa. Ikimara gupfa wa musore yahise aza gutabara akwega uno muzehe kubera ingona yari yamujyamye ko. Hanyuma ingona baba bayishe nkuko umukobwa hamwe na mugenzi we babonye babasore papa hamwe n'umusore bavuyemwo, bahita baragenda. Za ndege nazo zaziye gutabara zahise ziza, hanyuma ifilme ikiherera ngaha. Wayikunze kora subscribe, bye bye.